ubutumwa bwiza rero tubona mu ijambo ry'Imana ngaha bwerekeye umwana wayo, bwerekeye Kristo. Nukuvuga ngo ibindi vyose bivuga iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Mugabo ha mu ijambo ry'Imana ibiriyo vyose si ubutumwa bwiza. Rero niyo abantu bariko barabwigwa ibinyuranye n'ivya bwa butumwa Imana yaduhaye biciye muri Kristo Yesu, kiba ari kinyoma. Kandi ico kinyoma ntaco kiza gufasha abacumva. Iyo babwiye abantu ngo mwihane, bakababwira ngo murahonye, murapfuye, batazi igituma bagiye guhona, batazi no kwihana ic'ari cyo, numva butaba ari ubutumwa bwiza. Bushobora kuba ari ubutumwa mugabo butari bwiza, kuko ubutumwa bwiza buza gutanga inyishu canke buza gutanga kuremesha. Shalom shalom, kaze mu kiganiro ubutumwa bwiza kuri bose. Uyu munsi turafise umutumire, turaguhaye kaze mutumire muri kino kiganiro. Kumbure abatakumenye murashobora kutwidondora kugira ngo tuze kuganira twese tuzinanye. Umwanya aho jewe nitwa Eveline Ntakarutimana. Yego kaze. Murakoze cyane kunyakira. Ego ku mazina nitwa Nsengiyumva Hervé, ndumwungere kandi nkaba n'umupapa w'abana batatu n'umugore umwe. Ego murakoze, ivyo nibaza ko bikwiriye. Kumbure n'ibindi turaza turabimenya hanyuma uko tuza kubandanya ikiganiro. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero gihagaze ku novuga nti kuri sujet canke ku mutwe w'amajambo uvuga ngo ubutumwa bwiza. Ni aho hanze benshi turumva bavuga ubutumwa bwiza, niyo uri kuratembera mwibarabara canke kwisoko urabona abantu bariko baramamaza ivyerekeye ijambo ry'Imana. Hama nkuko tubimenyereye kwati ni ubutumwa bwiza. Mbega mwebwe mutumire wacu uyu munsi ubutumwa bwiza ni iki? Ego murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Reka tubanze twiyumvire kuri ayo majambo abiri. Ubutumwa bwiza. Hariho ubutumwa ariko kandi bwiza. Bisobanura ko hashobora kubaho ubutumwa mugabo kandi bukaba bubi. Ubutumwa ni iki? Ni nkunda ijambo bakoresheje rindi mu Kirundi ngo inkuru nziza. Ubutumwa ni ikintu umuntu arungikana uwundi kiba gifise abo cerekeye, hanyuma kikaba gifise nabo nabaza kucakira. Rero ubutumwa bwiza, iyo tuvuze ubutumwa bwiza tugiye mu ijambo ry'Imana turiyumvira mbega ubwo butumwa bwatanzwe nande, bwerekeye bande, kugira ngo tubashe gutahura. Mugabo kugira ngo bwitwe bwiza no kuvuga ngo ni inkuru nziza ishobora kuba ije gusubirira izindi nkuru zashobora kuba zihari zitari nziza. Rero turavye mu ijambo ry'Imana tukaraba ubutumwa bwiza ic'ari cyo, dusanga bifise uko Imana yabivuze biciye mu ijambo ryayo. Turashobora gusoma mu Baroma igice ca mbere, mumbabarire usome ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca mbere guhera ku murongo wa 3. Haravuga ngo mu Baroma igice ca mbere kuva ku murongo wa 3 haravuga ngo duhere ku murongo wa mbere ntaco. Paulo umugurano wa Yesu Kristo, nahamagariwe kuba intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Bya bindi twara ko turavuga. Ubutumwa bwiza, ubutumwa n'ubwande n'ubw'Imana. Bwerekeye bande? Bwerekeye ab'Imana yaremye. No kuvuga ngo ubwo butumwa bwiza bw'Imana mugabo bufise ikiburanga. Nico rero Paulo agira dusigurira ngo ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu vyanditswe vyera, buvuga ivy'Imana. Aratangwe kuvuga rero bwa butumwa rero buvuga iki? Bwa butumwa Imana yatanze buvuga iki? Ngo buvuga ivy'umwana wayo yavutse mu ruvyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri yavutse, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi. Umurongo wa 4 rero, yerekanwa ko ari umwana w'Imana
mu buryo bwa mpwemu yera. Ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi. Niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe yaduhesheje ubuntu no kuba intumwa ku bw'izina ryiwe, kugira ngo mu mahanga yose habemwo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Mu majambo make rero ubutumwa bwiza bisigura ngo ni ubutumwa bw'Imana yahaye abantu yaremye. Ubwo butumwa nabwo ngo buvuga ivy'umwana wiwe. Ntidushobora kuvuga ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana tutavuze ivyerekeye umwana wayo. Bisigura ngo icitwa cyose ubutumwa bwiza kitavuga ivy'umwana wayo si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwatanzwe n'Imana buvuga ivy'umwana wayo, ngo yapfuye akazuka, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi, ariko ngo mu buryo bwa mpwemu akaba ari umwana w'Imana. Mu majambo make murakoze cyane. Turumvise yuko ubutumwa bwiza cyane cyane buza buvuga ivyerekeye umwana w'Imana. Rero jewe canke n'abandi bariko baradukurikirana ibaza yuko dufatiye ku vyo muhejeje kudusomera n'ivyo mwagiye muravuga, hariho ngo ubutumwa bwiza kuvuga hari ivyavuzwe, hari n'ivyavuzwe kera. Mbega twobimenya gute yuko ivyavuzwe kera navyo nyene vyari ubutumwa bwiza, canke ibiriko biravuga uyu munsi vyose mu mashengero canke aho hanze nkuko twatanguye tubivuga yuko turakunza kubona abantu bariko baramamaza ubutumwa bwiza? None twobimenya gute yuko bavanze ivyo batariko baravuga? Kuko ngaha muri Bibiliya mwadusomeye neza yuko bivuga vy'umwana wayo. None twotahura gute yuko ivyavuzwe kera, mbega ivyavuzwe kera vyovyo ni ubutumwa bwiza? Murakoze. Niko ijambo ry'Imana ribivuga neza. Hamwe muri Bibiliya zimwe bavuga ngo ni inkuru nziza, handi naho bakavuga ngo ni ubutumwa bwiza. Rero duhejeje gusoma ngaha turavuga ngo ubutumwa bwiza bw'Imana ngo bwerekeye umwana wayo. Ni ukuvuga gusa. Ubutumwa bwiza rero tubona mu ijambo ry'Imana ngaha bwerekeye umwana wayo, bwerekeye Kristo. Ni ukuvuga ngo ibindi vyose bivuga iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Mugabo ha mu ijambo ry'Imana ibiriyo vyose si ubutumwa bwiza. Ego. Twobimenya gute none? Ikibitumenyesha nuko vyose biri muri Bibiliya ngaha vyose bitavuga ivyerekeye umwana w'Imana. Hari ivyerekeye ubwoko bw'Imana, hari ivyerekeye uko Imana yagiye irarema, uko yaremye, n'ibindi bagenda bavuga mu ijambo ry'Imana. Nubwo tubona yuko muri bimwe mu ijambo ry'Imana vyavuga ivy'umwana w'Imana, mugabo bikavugwa nk'ibitaraba. Kuko tugiye turaba abahanuzi benshi bagiye baravuga ivy'umwana w'Imana, ivyo kuzoza kwa Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, turabona babivuga. Mugabo icitwa ubutumwa bwiza kugira ngo buvugwa ruko havuzwe ivy'umwana wayo. Ikibazo ikigira kabiri, iyo tuvuze ivy'umwana wayo, mbega uyo mwana wayo yaje gukora iki? Nigo rufunguruzo rw'ico twita ubutumwa bwiza. Iyo tutavuze ico umwana wayo Imana yamurungikiye gukora, ntigishobora kwitwa ubutumwa bwiza. Rero umwana wayo afise ico Imana se yamutumye gukora kw'isi. Nico rero twita ubutumwa bwiza. Rero ico yamutumye gukora nico gucungura abantu Imana yaremye. Ico gikorwa rero iyo tutakivuze no kuvuga ngo icerekeye ugupfa no kuzuka kumusaraba, apfuye azira ivyaha vy'aba Imana yaremye. Iyo tutabivuze ivyo ntidushobora kuvuga ko twavuze ivyo ubutumwa bwiza. Kandi nanone ntidushobora kuvuga ko twavuze ivy'umwana wayo, kuko inkuru dufise y'umwana wayo nico gikorwa nyene yaje gukora. Kuko nico caje kigirira akamaro aba Imana yaremye kuruta babayeho ataraza gukora ico yabwirizwa gukora. Nico gituma rero ibivugwa imbere atarabaho ntidushobora kuvyita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza iryo jambo turivuga twisunze ivy'umwana wayo kandi twisunze ico yakoze. Nico gituma rero ivy'imbere ntidushobora kuvyita ubutumwa bwiza kuko ntiyari bwaze ngo akore ico data yamutumye gukora. Murakoze cyane. Urumva kenshi barakunze kutubwira ati
cane cane nk'abakozi b'Imana bakatubwira ati mukunde gusoma ijambo ry'Imana. Rero umuntu yagiye muri Bibiliya ashobora gusoma ivya kera canke asoma ivy'ubu. Rero nk'ubu umuntu aciye yibanda ku vya kera yobahushije inzira, yobigenza gute kugira ngo vy'ukuri, kuko turumva ko ubutumwa bwiza nizo nkuru zose nk'uko mwabitubwiye n'ijambo ry'Imana mwadusomeye yuko ubutumwa bwiza niyo nkuru iri kiravuga igikorwa c'umwana Imana yatumye mw'isi. None abariko barasoma uyu munsi ziriya nkuru kumbure zerekeye ingene Imana yaremye isi, kumbure ingene Imana yakoreye ibikomeye ubwoko bwa Isirayeli, vyo none twoca tubigenza gute? Ko bari uguta umwanya canke kugira ngo turonke umuco tumenye ico dukwiye gukora uyu munsi kugira ngo tumenye vy'ukuri ubutumwa bwiza. Yego, murakoze cyane. Oya ibiri mu ijambo ry'Imana vyose vyahumetswe n'Imana. Yego. Kandi duhamagariwe kubisoma kuko navyo bigira ico bidufashije. Paulo yarandikiye abakorino mu gice cya 3 aravuga ngo ibi vyo mwisezerano rya kera ngo vyandikiwe twebwe kugira ngo bitwigishe iki? Inkuru z'Abisirayeli canke izindi nkuru zose zagiye ziraba kwari kugira ngo twebwe tubisoma bitwigishe ukuntu abantu bagiye baragiriranira imigenderanire n'Imana n'ingorane zagiye zirabaho zivuye ku mwana w'umuntu kubijanye n'ico Imana yamugombako. Ariko ntibisigura yuko twebwe bitwerekeye kuko ivyo vyavugwa bitwereka neza ingene umwana w'umuntu yagize ikibazo, yagiraniye ikibazo n'Imana, hanyuma rero kibazo kimaze kuba habaho gutandukana. Hamaze kubaho gutandukana, uko gutandukana rero kwatumye umwana w'umuntu n'Imana badasubira kugiranira imigenderanire. Igituma rero tuvuga ngo n'ubutumwa bwiza nuko Yesu Kristo we yaje kugira ngo asubire kugarukana ya migenderanire yari yaravuyeho hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Nico gituma tuvyita ubutumwa bwiza. Si bibi ko dusoma ivyo misezerano rya kera, turabisoma kugira ngo bitubere icitegerezo, bitubere icigwa, kuko niko Paulo yandikiye abikorino ba mbere igice cya 3. Rero twebwe nitubisoma kugira ngo tuvyizere, tubisoma kugira ngo bitubere icigwa kandi dutahure neza icatumye Imana irungika umwana wayo, kubera hari ikibazo cyari cyabanje kubaho. Nico gituma rero tuvuga ubutumwa bwiza kuko umwana w'Imana yaje gukuraho ikibazo cyari hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Nico gituma tuvuga ngo n'ubutumwa bwiza. Murakaze cyane, twashaka tumenyeshe abadukurikira yuko ico kibazo nari mfise kumbure na benshi bafise, yuko iyo dusoma ivyerekeye kumbure ivyo mwisezerano rya kera bidufasha kumenya ingene Imana yari ifitaniye imigenderanire nabo yaremye, bikatubera icitegererezo ingene natwe dukwiye kugendana n'Imana. Hama ariko kuvyerekeye ubutumwa bwiza, umukozi w'Imana umwigisha yatubwiye neza yuko nizo nkuru zose ziza zidonda igikorwa Kristo yakoze. None nashaka nanje mbaze, none ko kwa Mungu misi yose twamatumva ngo tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye twumva ubutumwa bwiza, si kwa Mungu gusa, ahenshi baraterana mbere kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu. Bega none habaye kwavuga ubutumwa bwiza? Murakoze. Ico kibazo numva umega gisa n'ikigoye kuko kiragutse. Jewe ndashobora kuvuga aho mperereye n'ivyo numva n'ahantu ngenderera naho ngenderera hose. Ikibabaje kandi giteye ubwoba nuko bwa butumwa Imana yatanga bwerekeye abantu ntiburiko burabashikira, niyo bunavuzwe ntihavuga ubutumwa Imana yatumye abantu. Kuko turabona ko Paulo, ngira ngo Imana niyatugirira ubuntu tukazosubira kuganira, tuzoganira kuvyerekeye akamaro k'ubutumwa bwiza, kuko ni kibazo gishobora kwishura ibibazo vyinshi bijanye n'ivyo mwahereye kubaza mbere. Rero ibivugwa mu mashengero iyo bitavuga ivyo umwana w'Imana si ubutumwa bwiza. Ndabivuze nisunze ijambo ry'Imana. Musubire kandi mu nkundire gato dusome ahandi hantu hamwe mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 3. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 3.
ivyanditswe ni vyinshi ntitwobisoma ngo tubiheze ngira uko Imana izozira tugirira ubuntu twaronka akanya ko kuganira tuzogenda turabivuga. Haravuga ngo dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, twama tubasengera ubudasiba kuko twumvise ukwizera Yesu Kristo kwanyu n'urukundo mufitiye abera bose, kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mw'ijuru, ivyo mwumvise kera mw'ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza. Ivyo mwumvise kera mw'ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza. Umurongo wa 6 haravuga ngo bwabashitseko nk'uko buri mw'isi yose bwama imbuto bugwira, kandi no muri mwebwe bugenza butyo uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana vy'ukuri. Sishima kusigura mugabo turabona ko ubutumwa bwiza busubira kugaruka ngaha. Aha rero Paulo yariko aratangura kuvuga akamaro k'ubutumwa bwiza, avuga aho ubutumwa bwiza abumvise ubutumwa bwiza hose ivyagiye birabashikako, inyungu zagiye ziraboneka mu butumwa bwiza. Ni navyo navuze ati tuzoganira ikindi gihe kuko naco nikindi cigwa kinini cyane. Rero ivyo Imana yemereye canke yahaye abantu biciye mu butumwa bwiza kugira ngo babironke bategerezwa kumva bwa butumwa bwiza. Nico gituma navuze ngo ubutumwa bwiza buvuga ivya Yesu Kristo. Iyo rero batariko barumva Yesu bisigura ngo na vya bindi Imana yageneye abayo abo yaremye, ni ukuvuga ngo iyo batariko barumva bwa butumwa nk'uko Imana yabutanze ntibashobora kubironka. Nico kibazo dufise rero. Ndashobora kuvuga rero ngo mu majambo make ku kibazo mwambagije, ahavugwa Yesu nico yakoze hose havuga ubutumwa bwiza. Muga havuga ibindi biterekeye ivy'umwana wawe si ubutumwa bwiza. Ndibaza nkuko kumbure mu mirimo yanyu ya misi yose namwe aho muherereye, ndibaza muramaze kuvyumva. Hariho ubutumwa buvuga ngo mwihane, muraranduwe, murapfuye n'ibindi n'ibindi. None iyo si nkuru ije kuburira abantu, si ubutumwa bwiza. None wumva ari inkuru nziza? Numva atari inkuru nziza. Inkuru nziza ni ubutumwa buza bunyuranye canke buza butanga inyishu y'ikibazo umuntu aba asanzwe afise. Iyo babwiye abantu ngo mwihane bakababwira ngo murahonye, murapfuye, batazi igituma bagiye guhona, batazi no kwihana ic'ari cyo, numva butaba ari ubutumwa bwiza. Bushobora kuba ari ubutumwa mugabo butari bwiza, kuko ubutumwa bwiza buza gutanga inyishu canke buza gutanga kuremesha. Nuko tutasomye muri Yesaya, sinzi ko mwonkundira tukahasoma gatonya muri Yesaya igice ca 61 umurongo wa mbere gushika nko ku murongo wa 3, kuko ico kigabane kiravuga ivyerekeye umwami Yesu. Ni vya bindi nakubwira ko abahanuzi babihanuye kera bavuga ivyo kuzoza ku mwami wacu Yesu Kristo. Haravuga rero ngo muri Yesaya kugira ngo bidufashe gutahura, haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo agakiza uko kameze, mwemu w'umwami uhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Umviriza, arabandanya, yantumye gutubika imitima imenetse. Igituma tuvyita ubutumwa bwiza nuko buje butanga inyishu ku bibazo vyari bisanzwe biriho. Imitima imenetse abona bambere ngo no kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Mu Kirundi havuga abarindwa, mugabo ahandi bavuga ngo imbohe. No kuvuga ngo abantu baboshwe ko barekuwe. None mwumva uje kubwira umuntu ngo wowe uraboshwe urapfuye, n'uwundi aje kukubwira ngo hariho
ikintu gishobora gutuma ubohoka abo bantu babiri bumva bavuze ubutumwa bumwe. No kuvuga ngo uvuga bwitwa ubutumwa bwiza kuko umuntu abaje kuvuga ivyerekeye ibibazo umuntu abasanzwe afise yaburiye inyishu. Nico gituma babwise ubutumwa bwiza. Ngo nimbohe ko zugururiwe. Ngo mumenyesha abantu umwaka wo kugendererwamwo n'uhoraho. N'umunsi wo kwihora w'Imana yacu. Ngo nirura abagandaye bose. Ngo nshirireho abagandaye Isiyoni igitsibo mu gishingo c'umunyota. Ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo c'ukugandara. N'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobere. No kuvuga ngo hari vyari bisanzwe biriho, hari nabishasha bije gutanga inyishu ku vyari bisanzwe biriho. Rero ubutumwa bwiza bwaje gutanga inyishu y'ikibazo umwana w'umuntu yarafise. Ico naco niki no gutandukana nima. Bisigura ko ntaho bihuriye na zangorane duhura na misi yose. Nk'ubu nkabona hari umuntu akenye canke afise ivyahajije, jewe nk'umumenyesha Imana nkamubwira ati nukuri nje kukumenyesha inkuru nziza yuko ubukene bugiye kurangira. Ngiye kukumenyesha yuko nimba hari abarabuze abagabo bagiye kubaronka. Kuko urumva uvuze ko ubutumwa bwiza buza ni nk'inyishu iza gukuraho ibibazo vyari bihari, gutanga impore. Rero ndashobora kuremesha umuntu canke n'abandi basanzwe baja kwamamaza inkuru turabamenyesha yuko mw'izina rya Yesu, kuko ubutumwa ni inkuru zivuga Kristo canke Yesu, muratunze, ivyo babatwaye mugiye kubisubizwa, mugiye kuronka amamodoka, mugiye n'ibindi umwaka wo guhembuka, impemburo n'ibindi no gose ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Biratwengeje ariko kandi biranababaje. Kuko uhereye ku mwami wacu we yabanje kuza. Ubutumwa bwiza yarafise. Yavuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yariko aravuga ivyo aje gukora. Siko rero iyo uravye ivyo Yesu yagiye aravuga ukacuraba n'ivyo abantu bavuga usanga ari ibintu bitandukanye gose. Reka tureke kuvuga Yesu kuko n'umwami wacu, reka tuvuge intumwa yatoye n'ubutumwa yabasigiye n'ivyo tugenda dusoma mu ijambo ry'Imana. Ugirageje kuraba mu ijambo ry'Imana mu isezerano rishasha kuko niho havuga ubutumwa bwiza. Isezerano rishasha rivuga ivya Yesu Kristo, byo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Rero turavye ba Paulo, tukaraba ba Petero, tukaraba n'abandi, dusanga ahubwo vya bindi vy'umubiri bimwe bagenda bigisha abantu, dusanga ahubwo barabihevye. Tugasanga bigisha abantu gukunda ivy'ijuru gusoma gukunda ivy'isi. Rero niyo abantu bariko barabwirwa ibinyuranye n'ivya bwa butumwa Imana yaduhaye biciye muri Kristo Yesu, kiba ari kinyoma. Kandi ico kinyoma ntaco kiza gufasha abacumva. Turavye rero ivyo Yesu yatubwiye vyerekeye ivyo mu buryo bw'impwemu cyane kuruta ivy'umubiri. Kuko uravye nuko yandikiye, nuko Matayo yanditse asubiramo ivyo amajambo Yesu yavuze, yaravuze ngo mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho n'ivyo bindi muzovyongererwa. Nukuvuga ivyo bindi biza inyuma. Ivyo bindi bavuga nibiye. Hejuru yaravuze ngo ntimukiganyire kuvyo muzojya, kuvyo muzokwambara nabijya bindi vyose. Kubera iki? Sico kibazo umwana w'umuntu yarafise. Kuko n'abakera batari bafise Yesu, ibintu bari babifise. Turabona nka Aburahamu, turabona ba Salomo babaye abatunzi bakomeye, turabona abantu bakomeye bo mu isezerano rya kera bari bafise ibintu kandi vyinshi cyane. Rero twebwe iyo tuvuze Yesu ntitubwira abantu ibintu, ahubwo tubabwira inyishu Yesu azanye hagati y'umuntu n'Imana. Iyo nayo yari yerekeye ugutandukana kwari kwarabayeho hagati y'umuntu n'Imana. Kandi rero nkanizera ngo iyo hari imigenderanire myiza n'Imana n'umuntu, ivyo mu buzima busanzwe umuntu arabironka. Murakoze cyane. Ego nukuri turagushimiye. Turiko turarangiza ikiganiro cyacu mu ncamake. Turatahuye neza yuko ubutumwa bwiza ni inkuru ziza zivuga
Yesu n'igikorwa yakoze. Hama ndatahuye kandi kumbure n'abadukurikiranye bashobore kumva yuko ubutumwa bwiza ataho buhuriye n'ivyo kwiberaho ngaha, kumererwa neza, inzara, kwambara, inzu canke n'ibindi byose. Ariko cane cane nkuko mwabidusomeye, mwabitubwiye yuko Matayo yaravuze ati twitwararike ivy'ubwami bw'Imana bene ukugororoka, hama ivyo bindi Imana izobitwongera. Turabashimiye cyane, sinzi ko ari akajambo urangiriza ko kugira vy'ukuri twese hamwe dushobore gutahurira rimwe kucerekeye ubutumwa bwiza, kuko benshi uyu munsi twumva bavuga ibinyuranye ariko uyu munsi mu majambo make vy'ukuri ubutumwa bwiza nkuko uhejeje kubitubwira ni jambo riza rivuga ivyo Kristo yadukoreye. Hari ico cyanyuma, ijambo rya nyuma woshikiriza bariko baratwumviriza, kumbure n'abazo kwifuza yuko tubandanya, kuko hari ivyo tutagiye turashikako, ibimenyetso bitwereka ahantu hari ubutumwa bwiza nk'ico nitwakishitse ko kumbure tuzogishikako mu kindi kiganiro. Hari ico wotubwira mu kurangiza? Ego, mu kurangiza nagomba kuvuga ngo reka nimba twaratumwe n'Imana tuvuga icyo Imana yadutumye. Icyo Imana yadutumye kuvuga cerekeye umwana wayo gusa, ibindi ntacyo bishobora gufasha umwana w'umuntu ku kibazo yagiraniye n'Imana. Nico gituma rero nagomba gusaba abadukurikirana bama bumva ubutumwa, bari mu mashengero kandi hama havugwa ngo ubutumwa bwiza. Ikimenyetso kimwe cyonyene kizobereka mwe muri ko muratwumviriza, kizobereka yuko mwumvise ubutumwa bwiza, nuko kizoba kivuga ivyerekeye ivy'umwami wacu Yesu Kristo n'igikorwa yakoze n'inyungu tukibonamo. Ibindi biri hirya y'ivyo ntidushobora kuvyita ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana ni yatugirira ubuntu, tuzoganira rero tumenye akamaro k'ubutumwa bwiza. Murakoze cyane mukozi w'Imana, Imana ibongerereze. Murakoze novuga ni kuri éclaircissement canke ku muco muduhaye kuvyerekeye ijambo ry'Imana, kuko abantu benshi uyu munsi novuga ntibarajarajara, arashobora agasoma biriya akavyitiranya n'ubutumwa bwiza, canke akaja mwibarabara, canke akavugana n'umuntu akibaza ko yumvise ubutumwa bwiza, ariko igihe cyose atazokumva izo nkuru zivuga Yesu nico yakoze, atabutumwa bwiza azoba ariko arumva. Turabashimiye cyane, Yesu abahezagire. Ego, murakoze cyane n'ikindi gihe mwonkundira tugasenga. Ego cyane. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye ko waduhaye akaryo keza nkaka. Niko Paulo yaravuze ngo mu bihe vyoroshe no mu bihe bigoye tuvuga ubutumwa bwiza. Ahandi naho asaba abakorosayi ngo bamusengere kugira ngo imiryango ishishikare kuguruka, kugira ngo ubutumwa bwiza ushikire benshi. Turagushimiye yuko uyu ari umwe mu miryango Umwami Yesu Kristo uri kuratwugururira kugira ngo bwa butumwa bwawe ushike kuri. Tugushimiye Umwami Yesu Kristo ku bw'abo bakozi bawe wahamagaye kugira ngo babashe gushikana kure ubutumwa bwiza nkuko wabuduhaye. Turagukengurukiye kandi ko washimiye yuko buvugwa ngaha. Turagukengurukiye n'ivyo twaganiriye vyose. Dusavye ngo abatwumvirije canke Mwami Yesu Kristo abazokumviriza kino kiganiro bize bigire ico bibamariye, na cyane cyane cerekeye icyatumye uza ngaha ku isi, kwari kugira ngo abantu baronke ubugingo budashira. Turagushimiye, icyubahiro cyose ni cyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.